Amahoro mwese abarundi aho muherereye, tugarutse kandi ku channel yacu Burundian Channel. Hari abantu benshi baba bibaza ati mbe hoba hariho icizere kinini ku bubatse gutombora uru rukino rwa Roto? Naha rero ko umuntu afise ikibazo nk'icyo agiye kuronka inyishu vyihutirwa kandi y'ukwizerwa. Twagize amatohoza kandi dufitiye ukuri ko ivyo bintu vyoshoboka. Hoba hariho icizere koko ko abantu bubatse bashobora kugira icizere kinini ko bashobora gutombora nk'umuryango. Ati gute? Muri urukino rwa tombora y'abanyamerika, ugiye kwiyandikisha online, mu gihe uvuze ko wubatse, umugabo urashobora kwiyandikisha uri umugabo ukavuga ko wubatse, barakusaba ati umugore wawe muvuga amazina iki, nawe rero icizere kinini ni mu gihe mwese muba mufise ama passport. Jewe mfise passport, umugore wanje afise passport, nawe akarorero jewe napurayinga ku giti ciwanje, nkashirako ko mfise umufasha, bakansaba nimero za passport nkazishirako, abana ukabashirako, ariko abana ntibisaba yuko baba bafise nimero passport uzozirondera mu nyuma mu gihe ugize amahirwe ugacagurwa. Rero umuntu arashobora, uri umuntu w'umushingantahe urashobora kuba many applicants. Umuntu ari ku gatwe agiye kwiyandikisha, ku gatwe kiwe agashirako umuryango wiwe wose akawushirako. Iryo ukaba uritereye mu kigega c'abantu benshi, imiliyoni nyinshi y'abantu biyandikisha buri mwaka ukaca uritererayo. Rero umudame wawe nawe ashobora afise passport akaba many applicants, yani agatwe, yani umuntu ari hejuru ya famiye arashirako ati jewe, kuko barakubaza ati wewe ufise ni igitsina ki, ni igitsina gore, urubatse, ego, umugabo wawe ukamushirako passport number yinuze igitamburisho ciwe bakagigusaba, ufise abana bangahe ukabashirako byose. Rero umufasha wawe aba yapplyinze nk'umu main applicant, nk'umuntu ari umutwe w'umuryango, hama iryo zina nawe akaca riterera hariya mu kigega c'abantu benshi, imiliyoni nyinshi ikina runo rukino buri mwaka. Rero urumva ko icizere ni igihe urabona ko muba mushizeyo amazina abiri. Mushizeyo amazina abiri, hariho icizere kinini ko muri ayo mazina abiri hashobora kugira umwe agira tombora akacagurwa, canke ugasanga umugore aracaguwe, canke ugasanga umugabo yacaguwe, canke ugasanga mwese mwacaguwe. Urumva rero ko icizere kiratandukanye n'umuntu ari umusiribateri, wewe ashirayo izina rimwe. Ahantu hari itandukaniro nuko uri umusiribateri ushirayo izina rimwe mu kigega, rikazocagurwa, Imana ikugiriye ubuntu ugasanga uratomboye, ariko ntibisigura yuko abasiribateri nabo nyene badatombora canke badafise ico bita chance yo kuzocagurwa, canke ntibisigura yuko mwubatse mwese muca mucagurwa.
ariko iyo nika ishobora icyo bita ka expressionnel ishobora gushika ugasanga kubera mwataye amazina abiri umwe aracaguwe. Rero abantu benshi bari bafise ikibazo nk'icyo. Abantu bubatse barafise ikizere kinini cyuko umwe ashobora gucagurwa cyangwa undi ashobora gucagurwa. Nuko rero mubandanye mudukurikirana uko bukeye tuzoguma tubatore. Ufise ikibazo ntuce usimba utakomanse, andika muri commentaire ikibazo cyose ufise, umwanya n'umwanya turakwishura. Gira subscribe hama ugire na notification kugira ngo ama video yacu urukurikirane rwayo ruzogume ruza. Nuko mugire ibihe byiza.